Abaye ikaze mugana cy'amasengesho mushizo namwe neso Habimana Jibril umutima bavuga ngo umutima ufitiye inyota Imana. Uri kurangira no munsi mbega urafitiye inyota Imana. Iyo tuko turavuga ko ufitiye inyota Imana amaze kubona umuntu yanyotewe amazi atayanyoye aguma yumva umenga hari ikintu abuze, nabo muhiki aguma yumva umengo amazi nikidasubirizwa. Rero wowe kurangira no munsi ndakubaze mbega urafitiye inyota Imana, kuko bijya bintu vyose ufitiye inyota, inzoga, akaboregwe, usambanye, ivyo bintu vyose nibishobora kumara inyota. Yesu arabwira umugore w'umusamariya kaza namubwira ngo je ndaguhaye ku mazi yanjye ntuzokera kandi kubwira inyota. Iyo nyota ufise uri kurangira no munsi siyo na gatoya, ahubwo iyo nyota ufise nuko utabizi ni inyota ufitiye Imana. Rero ico Imana yifuza no munsi ishaka umuntu afise umutima unyotewe Imana. Mbega ufise umutima unyotewe Imana, kuko nico kintu ca mbere gikomeye. Umviriza, ibindi vyose wo bitakaza mugabo umwami ntuzomutakaza. Ibindi vyose abantu bose bashobora guheba, abantu bose bashobora kutaba bizigigwa, mugabo Imana yacu n'umwizigigwa. Rero wowe kurangira no munsi wategeza kurondera kugira inyota Imana. Mbega imyanya yaho rusenga niko bikimeze. Umutima wari ufise unyotewe Imana ugifise, urukundo wari ufite Imana ubwa mbere ugikizwa niko ugifise, canke wararutakaje. Uri kurangira no munsi nici Imana yifuza kugira Imana inyota. Shaka dusome muri Zaburi 42 gushaka ku murongo kuva ku murongo wa 2. Aravuga ngo nkuko impongo ihezagirika yifuza imigezi, niko umutima wanje uhezagirika ukwifuza Amana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo seruke mu nyonga h'Imana. Uri kurangira no munsi no mwanditsi w'Izaburi ariko aravuga umutima wawe ingene umeze. Mbega niko umutima wawe umeze? Umutima wawe wateza kumera unye, watezwa kwama iminsi yose ufitiye inyota Imana. Arabazi ikibazo akavuga ngo mbega nzoza ryari ngo seruke mu nyonga h'Imana. Mbega nta gihe bishika ukamara iminsi udasenga, ukamara iminsi utabona Imana, hame wumve umutima ukubwira gutyo. Bikaba bitaraba ni gusuzuma neza ukavuga mbega ni kubera ko umutima wanje agishuhiye Imana, mbega ni kubera ko umutima wanje utakinyotewe Imana. Ushobora kuba utayinyote kubera ko atamigendana ufite n'Imana, sezerano wigera ufite n'Imana. Bijambo y'Imana ritubwira ngo ubugingo budashira ngo nuko bakumenya we Imana yo kuri rwa Yesu Kristo. Ntushobora kugira imigenderanire igihe udafise Kristo. Ntushobora kugira imigenderanire n'Imana igihe atabucuti atasezerano wigeze ugiranira na Kristo. Kristo yapfuye kugira ngo abantu bose abashoboze kugira imigenderanire n'Imana. Ni wewe nzira, ukaba atamunsi n'umwe ahubwo ubuzima bwawe Kristo uno munsi wawe. Ntushobora kugira inyota igihe atabuzima bwawe uraha Kristo mu buzima bwawe. Ivyo bintu byose uri kuragendera mu busama uri kuragenderamo, uri kugerageza kukuzuza inyota ahantu udashobora kukuzuzwa. Umuntu we nashobora kukuzuza ukumva urahimbawe ni Mwami wacu Yesu Kristo. Rero wowe uri kurangira nimba warayize Kristo mu buzima bwawe, niko mvuga ko wakijijwe. Wowe nimba warakize Kristo mu buzima bwawe ukaba udafise ino nyota, subira ugaruke, subira ubwira Imana, uvuge Mwami ndashaka inyota yawe, ndashaka usubirize watsa umuriro kwama ndakunyotewe. Kuko ukaba utari kuranyotegwa Imana, hari ibindi bintu uri kuranyotegwa, ni ivyaho uri kuranyotegwa, n'ubuzima butari bwo kuranyotegwa, ufise ivyiyumviro bitari ivyo. Mugabo ico Imana ikeneye kugarukana, irashaka kuyigirira inyota. Kuko nuwagirira inyota ubuzima bwawe bwose buzoba ubuzima bworoshe. Nababwiye tugitangura inkuru y'umugore w'umusamariyakazi muri Yohana igice ca 4. Uwo mugore w'umusamariyakazi yagiye kuvoma ahurira n'umwami wacu Yesu Kristo. Bahuye n'umwami wacu Yesu Kristo batangura kuganira. Uwo mugore yagiye kusanga inyota yarafise atariyo, aho yari karayijana atariyo, ngo yarafise abagabo 5. Umva mu yandi majambo yari ubuzima yari butari bwo, yarafise abahabara 5. Abo bose bitwa ko abagabo biwe kandi atari abagabo biwe.
inyota yarafise ntiyari inyota y'ukuri, inyota yiwe yayidirije cyangwa yitwara mu nzira itariyo. Uri kurangura no munsi ukaba atamusi no waba ubuzima bwawe Kristo hamukisanga uri mu vyaha, uno munsi Umwami araguhamagara akarakubwira ngo mugurure umutima uza guha amazi yewe. Ni wa munwa wako uzogenda ubwira inyota, ni wa munwa wako inyota y'isi zo biheze, uzosigara ufite inyota Imana, ukaba nawe ukijijwe. Ici Imana ikiraguhamagara no munsi irashaka usura ubwira Imana uvuge Mwami sinzi kibintuma, nimba ari ivyaha ihane, hama wemerera Imana gusura kugaruka. Uri kwangura no munsi nta kindi Imana yifuza nukugira umutima wihanye, umutima wifuza Imana. So muri Zaburi nyine igice ca 42 umurongo w'indwi aravuga ngo ibenga canke idamba rihamagara irindi benga canke irindi damba kubwo kubomborana kw'amasuma. Niko tavuga mu masuma imifunda yawe yose n'imikuba yawe yose birandengera. Turavuga idamba, turavuga n'ahantu hari kinogo. Rero mu Gifaransa ngo la profondeur appelle la profondeur. Idamba ni umuntu Imana ikimurema yamureme mu ijisho ryayo, yamuhumekeye impwemu yayo. Uwo muntu yaremewe mu bwiza bwayo. Rero muri we yamafise ikintu kimuhamagara, yamafise Imana iramuhamagara muri we. Rero yumva umenga hari ikinogo mugo nikiba ari ikinogo, yumva umengo ntahagijwe mugo sikudahazwa, nuko ivyo arimo vyose, ivyo akora vyose ntishobora kumuhaza kuruta uko Imana yomuhaza. Rero ico kinogo wumva, iryo damba wumva, ko kuntu wumva umenga ntuwujujwe, nta handi hantu ushobora kuzuzwa atari muri Kristo Yesu. Nta handi hantu ushobora kuzuzwa atari guhura n'Umwami wacu Yesu Kristo, atari kumugirira inyota we. Ukaba rero utarafata iyo ngingo, uno munsi wawe mbaye kutange gusenga uze gufata ingingo yo guha ubuzima bwawe Kristo, hamumwereke inyota ufise zitarizo kugira ngo aguhe inyota yiwe. Zaburi 119 umurongo w'icyo navuga ngo nakurondeje umutima wanje wose, ntundeke ngo mpushe ngo uve ngo kadusome muri Zaburi 119 umurongo w'10. Kadusome muri Zaburi 119 umurongo w'10. Zaburi 119 umurongo w'10 haravuga ngo nakurondeje umutima wanje wose, ntukunde ko mpusha ngo mve mu mabwirizwa yawe. Nabitsi ijambo ryawe mu mutima wanje ngo sindagucumureko. Uno mwanditsi aravuga ngo nakurondeje umutima wanje wose, ntundeke ngo mpushe. Iyo urondeye Imana n'umutima wawe wose ntushobora guhusha. Uteza kugirira Imana inyota, uteza kubuzima bwawe ubuzima bwo kugirira Imana inyota. Nimba bito biriko biraba ukwiye kubisaba Imana. Uno mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ntundeke ngo mpushe ngo mve mu mabwirizwa yawe. Abantu benshi barahusha ugasanga bariko bagenda mu nzira zitarizo kubera ko imitima yao yagiye kure y'Imana. Ntibifuza Imana, bifuza ibintu. Mugabo no mwanditsi aravuga ngo ntuwemere kubwo kukurondera, ntuwemere. Iyo kurarondera Imana, iyo ufite inyota Imana ntiyemera kuhusha inzira. Abantu benshi bahusha inzira y'Imana kubera ko batakaje inyota y'Imana. Iyo uri mu bwiza bw'Imana, iyo ubana n'Imana, Imana irakwishurira, irakwereka inzira, irakwereka inzira iroranye n'itororanye, iratuma ubaho ubuzima yo kwifuje kubaho. Kasoma 20 ya nyuma avuga muri Zaburi 63 ku murongo wa mbere avuga ngo Mana ni wowe Mana yanje, nzozinduka nkurondere, umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwifuza mu gihugu cumye kiruhijwe kitagira amazi. Umurongo Dawidi yawanse ari mu bugaragwa. Rero mugabe karavuga ngo umutima wanje ukugirira inyota. Aravuga si umutima gusa, n'umubiri wanje urakwifuza. Wategeza kugirira inyota Imana, wategeza kwifuza Imana. Umubiri wategeza kumera nk'umuntu udafise Imana, uricwa n'inyota. Rero uri kwanga no munsi
utegerezwa kugira inyota Imana. Dusoma muri Yeremiya 29:19 taravuga ngo muzondondera kandi muzondonka nimwandonderana imitima yanyu yose. Umwami arifuza kumurondera umutima wawe wose, arifuza kumugirira inyota. Umwami arashaka kuyereka, umwami arashaka kubohora, umwami arashaka gucira inzira. Mugabo uteza kwama iminsi yose nkuko twavuze mu biganiro giheruka kugira imwimenyerezo wo gusenga. Rero uno munsi reka ufate umutima wawe uwuha Imana, ugirira inyota Imana. Naguma dufata mbere yo gusenga uri kurangura uno munsi ntushobora kugira inyota umuntu utazi, ntushobora kwifuza umuntu utazi, ukaba rero atamusi no ubuzima bwawe Kristo. Naguma dufata umwanya wo gusenga uhamagare Kristo mu buzima bw'iwawe. Kristo ntushobora gutuma ugira inyota, ntushobora gutuma inyota y'ibindi byo mu isi kuvamo. Akujya navuze muri Yohana 4, wa mugore w'umusamariyakazi yari afise inyota itariyo. Wowe uri kurangura uno munsi ukaba ushaka guha ubuzima bwawe Kristo kugira ngo Kristo aguhe inyota yo niwe, inyota yo itumbereje kuri we. Rero ukaba wifuza kumuha ubuzima bwawe, ndaguma dufata umwanya gusenga umuhamagaraze mu buzima bw'iwawe, umubwire mwami ndashaka kugira inyota azohera, kuko yaje mu buzima bw'iwawe avuga ngo ntuzogana kugira inyota y'ivyisi, uzogira inyota yiwe gusa. Ndaguma dufata umwanya gusenga. Rero umuhamagare mu buzima bw'iwawe hama umwihe. Biriva ngo biratubwira yuko ngo nta mwizenga uzokogwa n'isoni. Nimba uno munsi utaza kumwiza, tuzakuvuga ubuzima bw'iwawe kugira ngo agushoboze kwamufitiye inyota iminsi yose. Usenga usubira mu majambo bwe data ndataye ko ndamumyavyaha, ndataye ko ntashobora kwikiza. Uno munsi ndavavanwe n'ivyaha byose nkagenderamo. Uno munsi ndaguhamagaye mu buzima bw'iwanje, ibyaha byose nkagenderamwo, inyota zose nari mfise z'ibyaha zitarizo, ndakwinginze uze mu mutima wanje unkure mu izi nyota zitarizo. Hamuma inyota yawe mwami. Nami iminsi yose ndangamije amaso yanje ndondera wewe, nifuza wewe. Nkakujya mwami mpoginguzagirika mu bugaragwa gwikirondera amazi. Mwami nanje niko nifuza kubaho ubuzima ukubereye, kubaho ubuzima bwo kwama ndakunyotega. Urakoze data mwiza ko nkuye mu bwami bw'umwijima konshira mu bwami bw'umuco, mu bwami bw'umwana wawe. Uno munsi ukawongiriye ibakwe yo kwitwa umwana wawe. Ndabise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ukaba wafashe ino ngingo, ni ingingo nziza cyane, ingingo twese twafashe, ingingo nziza no munsi iguza gushoboza gutangura kubaho ubuzima bwo kugira inyota Imana iminsi yose. Ngoma dufata umwanya wo gusenga wundi dusengera abo bantu batagifitiye Imana inyota. Nawe wenyine weje gufata ino ngingo yo guha ubuzima bwawe Kristo, ngoma ndagufashe gusenga. Ndagusabira Imana iguha inyota ikuzigamire muri yo, ntutakare, ntuve kuri yo. Wame iminsi yose ufise umutima ushaka kurondera Imana. Datambiza ndakoresha abantu karangurikirana mwami ndasengeye no muntu mwami aje gufata ino ingingo yo guha ubuzima bwiwe Kristo. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Data umushoboze ko amafisi inyota yawe mwami. Ntiwemere mwami ko ahusha ivyo ugomba kumubwira, aho ugomba kumutwara. Mwami mwigishe mwami kwimenyereza kubana nawe, kwimenyereza kuguma mu bwiza bwawe, kugira mwami ushobore kumurongora mu nzira zawe. Ndasenze data mwiza wasumurira umutima wiwe, yama gufitiye ishaka, yama gufitiye inyota mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose mwami cyohaguruka mwami kugira mwami kimutume atagusenga, kimutume ataza mu bwiza bwawe, kimutume atarimbura ku ijambo ryawe, ndakirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze umuha inkomezi ziva kuri wewe. Ndasengeye mwami n'uyu muntu akarangurikirana yakijijwe, yakiriye Kristo magiza mu bwiwe. Mugabo mwami yamayisanga mwami atagifitiye inyota, atagishaka kubana nawe, hakuzi wabahunga ibyawe. Ndasenze data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, umukomeze, umucanirire mwemu wawe mu izina rya Yesu Kristo. Umusunikire mwami kwama ari musi birenge byawe, umusunikire kwama kugirira inyota mwami. Ntiwemere mwami kwa takara mwami, ntiwemere mwami kwa kuvako, ntiwemere mwami kwa baho mwami nk'umuntu mwami atakuzi.
ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose vyanyosha inyota yiwe ndavyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze guhera no munsi mwami atangure kugirira inyota, kandi mu izina rya Yesu Kristo yamajoro aravyuka gusenga. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo asubire kukanguka mu izina rya Yesu Kristo. Bwa buzima mwami bwo kwisonzesha atakaje, ndasenze guhera no munsi asubire guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameza kumugiriye neza, koze atameza kumvise gusenga kwiwe, koze atameza kumuhagurukije. Ndasenge n'umuntu wese akarangukirana mwami afise ibibazo mwami, jambo yaravuga ko ari ucinzira atari inzira. Ndasenge no muntu mwamugirira ibuntu mwami, jambo yaravuga ngo bidashobokera abana b'abantu wawe birashoboka. Ndasenze mwami byananiranywe bishoboke ubuzima bwiwe mwami, uri karaca mu bihe mwami byo kuburana, ari uburana amatongo, ari uwo baburana mwami ndaseze data mwiza umucira inzira. Ndasenge n'umuntu akarangukirana mwafise amadeni umucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza nimba waracinzira mu kiyaga gitukura mwami, ntawe utoca inzira mwami mwiza wa. Ndasenge n'umuntu mwami atari kararonka ibyo afungura, atari kararonka haba, ndaseze data mwiza umucira inzira. Uri karasengera akazi, ndaseze data mwiza umuha akazi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Azatangare nkuko Sara yatangaye, abone mwami uciye inzira. Ndasengeye mwami n'umuntu akarangurikirana mwami umama amazi imisi asenga data mwiza ngo mu mwana. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, aho vyugaye hose vyuguruke mu izina rya Yesu Kristo mwami, kujya mwami wahaye umwana Ana nawe umuhe umwana we karangurikira data mu izina rya Yesu Kristo mwami, aho vyazi byo ndasenze bizibuke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameza kumugiriye neza, urakoze atameza kugiye kumva naye. Ndasenge data mwiza n'umuntu wese karangurikirana mwami agwaye, ndasenze data mwiza hakoze ko hose yakirugukira mu izina rya Yesu Kristo, yakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ufise mwami gwaye kansera hariho hose yakirugukira, ugwaye tumeo yakirugukira, ugwaye kivyima mibere yakirugukira, ugwaye mwami imisonga yakirugukira, ugwaye infection yakirugukira mu izina rya Yesu Kristo. Data mizere kugendera ubwoko bwawe, rekubakize, rekubabohore, reka numve intahe z'ukuntu ugira neza. Ndabise ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndize kuno mwanya w'ijambo n'amasengesho wabaye umwanya mwiza. Ndize ko watahuye yuko ukwiye kugira umutima unyotewe Imana, ko ari Imana ikwifuriza ko ukaba umunsi ubonye wagabo, ubonye utagifite inyota Imana, garuka ku Mana, ja ku mavi, saba Imana igushoboze. Ntiwemere kuja hasi, ntiwemere kudendebukirwa, ntiwemere kunanigwa, ntiwemere kurekura umwami wawe, ntiwemere kumugwanizi agushira mu kibanza cyo kunanigwa, cyo kudendebukirwa. Haguruka usubire urondera Imana. Ndize ko n'amajambo yakuyandagishwa yandi hantu ukaba uri kurangukira mu no mwanya, ukaba tugezweho turasenga. Hari icyo Imana yakoze mu mutima wawe, twandika izo nimero zacu munsi, udushingire n'ibyo Imana yagukoreye, kandi turizera neza yuko hari icyo Imana ihejeje gukorera ikaba igikoze. Twandika izo nimero zacu munsi, udushingire nawe, ukaba nawe ukora dukurikirana nawe, ukaba ufise umutwaro. Twandika izo nimero zacu munsi, turizera yuko Imana dusenga ari Imana ikiza, ari Imana ibohora, ari Imana icinzira atari inzira, uko yari iri kera n'ubu ni kwiri. Rero nawe utamuye ntiganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.